yeta babibazanira inyungu ntibaba babikoresha niyo mpamvu kuko babona kwati bavuga gute nibampemuke ndamuke igihe cyose none ko kitabuza ko bihekura baba kwenda kwihekura navuze bushize no kuvuga iki ugihe cyose azo bari kintu kibazanira inter bazobikora unyibukije ari umuntu ko turavugana ryari yanabaye mu Rwandaga mugabo ubusi yareri ngaha mu Burundi ariko aravuga ngo mu Rwanda ngo hasa neza mu Rwanda kini biki nasa neza mu ndatakiriye wumva oya ntacyo hasa neza babaca mu buryo bwahe basabishi kugira ngo mu Rwanda donc habe hasa uko bitwa ko hasa neza gusumba mu Burundi Turabonuje cyane mwebwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zine z'isi turabaye mwaramutse namwiriwe biravana naho umwe wese aherereye so my name is Ram promoter bando camera wotaga subscribe banagira subscribe like share na comment kugira ngo ibintu bibandanye bimera neza so today nagarukanye Fafa namubazaniye mu mazi imisi mumusaba ego so reka ndamwakire ariko imbere yuko ndamwakira nagomba ndababwire ko muri societe story company bagufitiye amazi yitwa Story Water bakakugirira na Story Tangawizi baragufitiye mayonnaise amavuta so wewe ufise icubaza urashaka kutwandikira ngaho turashira akanimero ka WhatsApp kama tukagusigurira ingene bimeze canke tukabahuza nimba ari mitaho ushobora kushiramwo ibintu bikagenda neza so reka ngende nakira Fafa ça va très bien umeze neza ndashima bro abantu ngo bari warabahevye natwero tundi tunariko mbahoza ku mutima wari warabahevye ebana none wahora hihi ko kandi misuhuko ngo ahurwaye ya merci ego narangwaye nubwo tutaba dukunda kubivuga cyane kubera ko hari abantu babagizi banabi baba bashaka baba babiri inyuma tuba dushaka ro kubaha amakuru akwiye kugira ngo ya baje bashaka guguherezayo guhohosha no kugira iki bana ariko imana dufise kwibiganza pepo tuje bagerageza urabona unagarutse kandi ndiye ubu ni sa uri amform kabisa ubukize twakoze iganiro ciza abantu bacakira neza bagoma bambaza ati Fafa turamukeneye so mwamubonye ufise ico amubwira nimero yo arayitanze ubushitse yes so nimwe bamugambe gukundisha abantu igihugu hajya nyene niyo nzira tuguma dukoreramwo nawe bitaba byoroshe turagerageza yes Jewe mfise ikibazo kibone musi tushaka tuvuganireko tukidebate ico kibazo kubera ko ni kibazo ndiko ndabona gikenewe ko tukivuga umisere twabona bamenyesha makuru nka Baskovia harimo bacima manda bahaye amahera iki bashikiriza makuru y'ibihuha ariko ubu ntibakishikiriza ayo makuru wewe bibaza ko ari kubera iki bonje ngerageje kuraba ngera ndakwirikirana uko bahora bakora mu misi yahera nuko bakora ubu hari agahazi urabona yuko amakuru ntibakiri ko barayaronka nkuko byategerezwa niyo mpamvu rero kuba ariyo mpamvu mubona ko batari ko barabaha bishasha nkuko bahora babibaha cyane ngo badumishe that's it rero mugihe batari ko bararonka donc babandi babaha canke bana barishe kugira ngo bagume badumisha nare ko intambara y'igihuha burya iragoye cyane nitegura aho afite intambara rero nyezina iri sur terre bara bataronse ibyo bavuga nyene bacaja mu gace bakaza baraba ibyo babindi babamera nk'abura ko canke utunze baba barikoza mugabo voilà mu misi yahera nabonye Scovia asa n'uwemanga ko M23 ikiratsindwa mu tuvideo amazi imisi akora tuvuge ko batsindwe by'ukuri bigaragara ko batsindwe bimeze gute kuko nabacima manda ntitukibona ikintu na kimwe bakora bon tugiye kura bakariro bari bazananye twavuga ko atankeka by'ukuri ko answa ingufu ziko zagenda zigabanuka ariko nivyo tumuntu yijajara kuko burya ngo ushaka gutera umuntu ifo kumanza kumenya ibigwanisha afise kugira ngo umenye aho uza gutera nawe kamubaca ugatuma umutsinda rero naho bo bari ko bigira ngo basamazi ntiduhosha dutaca ngo tuve inyuma tubandanya tuba donc turikanuye kugira ngo aho bo kwivyurikanya hose tugume tubafise yego none nka wewe nk'umusesanguzi bino bintu uri kubibona gute
tuvuge ko M23 yatsinzwe uravye umurindiriko bavuga ngo bayatse ubuce ubu naburiya urabona wewe nk'umusesanguzi uri kuraraba aha n'ibintu biri ubibona gute? Bon jewe erega no Burundi nindatabuzi genda mutohoze ubundi bamufatiye ya mbere mugenda gugarukana amahoro mu makungu kiri mu bihugu vya mbere muri Afrika ikunda gufata donc iya mbere mugenda gugarukana amahoro makungu naho Somalia hose murabona naho bishika abacu bakagira gute mugabo bwati bapfe nk'abagabo baragenda bagatabara kuko ari babitumwako donc intare ku rugamba no kuvuga iki nta nkeka mfise ko abarundi bacu bazi kuba bari hariya anye nazo turi ngaho turi kuma vitura basengera gutsinda ni kashi bishobora guteba canke ntivyoroye nkuko biriko biragenda ariko amahirwe menshi ifise ni yuko touta intambara turayitsinda kuko twe turi inyuma y'abariko burabuzwa nguvuga ngo tubashigikiye no bwati intambara turayitsinda kuko turi inyuma yabo turi kumwe nabo gutsinda ro ni ngombwa hanyerera haduga gutsinda ni ngombwa naho bokinda bagaramye naho bokuba naho bogira iki gutsinda ni naho bo baba ariko amastrategy ariko ariko agira iki niki gutsinda ni ngombwa rero aba M23 mu ntango bari bashushe kijya kintu aho nyene hari kubera ikirere ko bari bashushe ubuvyanse baza ko bariko bashigikirwa n'iki Dejo novuga novyita nkuko burya umuvuduko w'inkoko ntubuze kunyimbere y'umuryango rero kuba baraje bashushe nk'ukuraho umengo baratokombeje baragize iki niki uno munsi bakaba ubona ko umengo bakwiswe n'waca nka barakanye je ntibintangaza cyane kubera ingufu bari kuba ariko barakoresha n'uno munsi batwanye umuvuduko muremure amastrategie yose badonko baratangaza he ama video hari bafata bikini kwagira ikindi kibipampaza none ubunye biri he nasuye afate none ama video turabe nkuko babikora avant bivuga iki bamenye yuko naho yo bara amastrategie bako baragira kugira ngo twijajare bakunda kudusamaza reka ntigikunda oya ntigikunda kirapanze rego kirapanze hariho ivyamamare mu Rwanda harimo banyakso bande bamaze imisi bashobora no gufungwa kubera ko ibihe bari mu byo kwibuka genocide aho nyakso bamuhora ngo yagize live yo gutwenza abantu pardon mu gihugu cy'u Rwanda ibintu vyakomeye hariho abantu babandanywa bashobora gufungwa harimo ivyamamare abastari harimo banyakso abo bavuga ati nyakso yakoze live ariko atwenza abantu kuri TikTok bavuga ati mu imisi jana baziko bafise imisi jana y'icunamo ukuntu batangwe ibitangwe gukura kicama ivyamamare mu Rwanda ibi bintu bya genocide ntibishobora gutuma ivyamamare bitangura gufatwa nabi hari bon erega nuko kugira ngo nuko bafashwe neza Gariam suko bafashwe neza ge n'imikenyuro none ndakubazi donc babayo nk'abantu bahaye drogue nivyo navuze ubushize bamwe bahaye drogue yiki nibagende baje mu bwo busambanyi nibagende baje mu iyo ntuze bijya vy'ama kwemera abasambana bahuza ibitsina bidagadure baje bavuga ibisheko bate akaranga bakora ibyo bashatse ku ma réseaux sociaux ku makamera kugira ngo kwa babaza ati nivyo bihwanye kiremo umuntu kibazo bwa liberté igize gute naco kiridagadura bigacika ntibasho kuva kuri politique ariko batanguye kubafunga none kubera iki bobo ivyo bababwiye bakorera mu kazi bakorera mu ariko barayirenga normalement basi bivanye n'ivyo na influence bafise basi kuri public no kuvuga iki bica biza gukontradiza ibihe barimo ko cyo ati none bariya barababaye abandi nabo kujya bavuga uwo mubaro kweri bavuga n'ukuri by'ukuri ko tubona hari ko babahe mu bihe byo gutwenga mugabo none atara ibyo mibabaro baguma bazana ngo imisi ngayo ngo biki atara amaso mabizo bagwaza canke izindi ayo ma avese canke imitima ni bindi vyaye bizobungukira kuba rero byashitse agatwinga ndari mu kazi kiwe je rero urumva nuco ubona à quel point mu Rwanda ata demokrasi riyo kabisa ngo batwagwa n'umudictateur aho batangwe kuvuga ko hari n'abantu bakwiza ama miliyoni y'abakurikirana mugabo batariko atakira ko barakora mu bihe ngo barimo abatanze message ku baririmbyi bo bakurikiranwa cyane ivyamamare batangura kuvuga ati
babarungika kudutuka yumvire gutuka kurungika ivyamamare byo mu Rwanda ngo genda mutuka abarundi ntubona ko ribiri kirarengera aba bavye bo mu Rwanda. Oya c'est ça en fait ni kugira ngo bikunde umwanya ntihagire udekona ni muri sense yuko bwati ni ngo nakubwira ati moi je fais confiance à un lion quand il est dans son cage. Nukuvuga iki abo bo barabazi ko babaretse bakidagadura muno mwanya banye n'igihe bari mu ibimenyetso vy'ibi reka oriye yuko babareka ngo biyumvire cyane basange basarishije reka babatume basi baronka indi occupation kugira ngo uwo mwanya wibi barimwo banze uhere hazobe hageze yuko bashobore kwa permettre gukora ibindi yantuze wa mwanya uri sensible waheze evye umusaruro arona kwikanye ngiye ko aravuga ngo mbega ubwo butegetsi buguma busabisha amagufa yababo bapfuye ngo nuko babakunda ubwo n'urukundo koko gaca wibaza ati ivyo biko bivuga umunyarwanda nukuvuga iki ngarutse ku hahandi nubwo uwo mengo ni impore kuko hari bamwe bavuga ngo ni impore ngo ni biki simpore hari abandi bakora tekinika hariya anya bavuga ati akanya nakanya turakora umuti kuko ibintu biko baba mu Rwanda vraiment ni ucubona akepa bon babayeho umunezero virtuel sinzi abantu bakina za xbet na bira nivyo bigezweho aba basani bacu bastar bacu canke nawe William Pomota mbeko ko utarabigira ubwiba ngo ushaka gutsinda promo iki kubaho muri Rona bon nunda kwivuga ni salute Queen Natasha boss lady nawe nyene mbabigezweho ati koresha code promini kugira ngo ugire gute nukuvuga iki abanyarwanda nabo bayeho vie virtuelle ni babayeho mu buzima bwa vrai donc inizo nta amaguru yabo ntari hasi afate no bwati basa n'abatazi exactement ibyo barimo no babayeho uko babaye donc ko nyene umunyarwanda bayahatishimye muri rusange sisa nije niko ndavuga none fafa reka ndakubaza kino kibazo cyo mu Rwanda mu Rwanda babaye batishimye urabona ubunya n'ikibazo c'inzara cagiye mwabonye ko badugije n'amakori aho bavuze ko n'abageni bazoza ugize ubukwe bazoza barabatoza amakori je uziko kije kintu nacubise nkavuga ati ayi ni flag tingirani kanyovya abifise mw'uruhari bibiri basoye n'itangazo biri officiel ico kintu kibona gute gwe nona ko abaturanyi habavye hahiye none by'ukuri bazoshora kubamwe mu bihe uri kuraraba abanyarwanda urabona ko bazoshora kuba mu bihe bigoye nk'ivyo twe twabayemo bakidufatira ibihano bon twebwe kuvuga naberega yeta babibazanira inyungu ntibaba babikoresha niyo mpamvu kuko babona kwati bavuga gute nibampemuke ndamuke igihe cyose none ko kitabuza ko bihekura babadaha kwenda kwihekura navuze bushize no kuvuga iki ugihe cyose azo bari kintu kibazanira inter bazobikora unyibukije ari umuntu ko turavugana ryari yanabaye mu Rwandaga mugabo ubusi yareri ngaha mu Burundi ariko aravuga ngo mu Rwanda ngo hasa neza mu Rwanda hagiti kini biki nasa neza mu ndatakiriye wumva oya ntaco hasa neza babaca mu buryo bwahe basabishi kugira ngo mu Rwanda donc habe hasa uko bitwa ko hasa neza gusumba mu Burundi kwa kupona bena mbeba mu Rwanda hasa neza ntube waragumayo ntube waragumayo tukara Abanyarwanda afise kamere hari ukuntu bafise kamere yo gushaka gukundisha igihugu cyabure ahantu hose baba bageze c'est ça n'abarundi batubwiye kugenda mwiyo mpemu niyo mpamvu ari jewe ngaha canke n'abandi bakina ba aru bakina bakoresha umwanya n'abandi benshi oui ndavuga ati salute kubera iki stand for our country hatugahamanuka igihugu cacu tuguma tukivuga neza kuko bavuga ngo on ça se lave en famille iyo ibintu bitagenda neza ugenda gutangariza hari ngo reka bibetse kunuku ugiye ukabona papa yambaye kaboka nimba yamutse bayakarose karatabuze cyo ngo bikini kino niko twari dukwiye kugira gute kubigenza kandi nubwo tutari benshi hari nabandi donc nk'aba bagenda muri comment ukavuga ati vraiment mubandanye mu kugura n'uyu bari kwagutera intege n'abataseruye exactement ngo avuge birebire canke avuge nk'uko unye n'uyu bari kwagutera intege ndashimiye abafans
ni Galen Aru n'abandi bakoresha umwanya donc abo bose bari kwazana des commentaires positifs biradufasha biraduha intege zo kugira iki zo kubandanya tufati ntituri twenyene nitwo tukora twirorera ariko tufati naho tudosiga je naho zosigara ndumva Uburundi ntegerezwa kuko nico gihugu canyibarutse ego sinavuke mu wundi mugabo nico cavye abavyeyi biwanje ndagikunda ndanakibayemwo nta rindi ragifise nta rindi tongo fise nta atari Uburundi bwanyibarutse kabisa c'est ça nariko ndavuga rero uwo muntu aramubwira ati none mbega u Rwanda bwa rushikaho rugeze rwabigenjeje gute Uburundi twaranze yuko abaga ku bagabo basambana donc barongorana abakoko ko barongorana mu Rwanda gwaravyemeye ni ibintu vyinshi abazungu bamwe bazanye bariko barempoza ibihugu bimwe bimwe abarundi twanse kandi ingorane turiko turacamwo ni kubera ivyo nyene c'est ça ariko tuvuga ati twende muka kumana ko Imana twagize twashize imbere ariyo mpamvu rero kuravuga ari kurakompara ni nkuko wafata umuntu umukobwa ari ngaho onye aragenda akoresha yiwe amaboko kugira ngo agire icaronse ukamukompara n'umukobwa w'imarayi Ujya ariko araronka l'argent facile. Ujya ni vyanda gutakiye vyose baramuzana akagira iki niki. None wumva inzira aronka mu ivyo bintu. Aje kimwe nayo undagera gasiragoringa. Sho kimwe no muvyo kwa compara kuko ntibashaka kurira no kumeza imwe mu bisanzwe. Ariyo mpamvu rero navuga ati imbere y'ukuri kwa compara u Burundi n'u Rwanda. Banzurabe nimbo ugo Rwanda ivyo gwashitseko. Vyagenze gute? Okay, mbaya haga rero ejo arabamenera inda ku rukuma arabwira abanyarwanda ati abantu mutuka indongozi ntimuri imbwa gusa muri mivyimba yimbwa ngo vyanditswe muri Bible bayahaga kwishura abanyarwanda cyane bayahaga kuko nari karagaragaza kuba umupatriote nigi kubivugako Jeffrey uretse yuko ndakunda gukurikirana inyigisho ziwe bamwe babishanisha ngo ni politike mugana we yarabiyamye ati none ndeke kuvuga politike ndi mu gihugu canje mukivuge mu gicafuze ndeke kuvuga c'est ça none mbega atagize icavuze mugerega hari reka tuje mwe munyene gwaratahura nk'icari yuko kutagira ico ukoze kandi ugishoboye ni cya mu bindi no kuvuga iki uno munsi vaye ni cari nkuko arakarorero n'umustar wabandi benshi yari abantu benshi bari nyuma yiwe no seulement kwera iki ari umukozi w'Imana mbwa kandi donc on intuze novuga ati ni personnalité publique genre une personnalité publique c'est ça no kuvuga iki ategezwa gutanga makuru kugira ica bivuze ko kugira bamenye ati mbega ibi bintu Imana nayo ibibona gute mbega ibintu nk'ivyo bivuga iki je ndavuga ati ni salute sana kuri we kuko avuze ico kintu je bihora ko turi muri yamwe munatwo turavuga ngo tuko tuvuga ubutumwa bati haba abakozi b'Imana haba natwo abakristo basanzwe ibintu tubibona kumwe ryamana twashimye ntitwihenze bivuga iki nari navuze ubushize sinzi ko ari mugano catangwa canke ca kabiri ati Dawidi yaratutswe ariko arahunga warashimwe nta kimwe yishuye mugi Imana yaramuhoreye kumuneko aramutuka amukekeza kubiriko biramubako nuko vuga iki yarabanishijwe amavuta wabuze gutuka rero ubu donc abarundi mugabo uhereye na cyane kuri se barundi umva ku mutwe ubuya umutwe kutuminimiza ko tuminimiza sesa naratagize ica bivuze ko vraiment nawe nyene ntiyo bari fiye y'u Burundi nawe nyene ntiyoba ashaka neza abarundi ifoko kakaba nkako nkajya akubwira nawe gusanga yaramaziga ariko arasenga canke kuba afite sagesse nyene nk'umukozi w'Imana ugasanga Imana ibatishikiriza iki niyo mpamvu rero rimwe na rimwe barako kuza baritondera n'abakozi b'Imana na caca niyo bavuze nk'amajambo nkayo oyi uribuka ruho sinzi kubaza gusoma Bibiliya canke nk'abandi basenga abarundi turazi ko dukunda Imana Bible benshi barayisoma abana baciye ku muntu w'umukecuru baramutuka acara bavuma kandi byarababayeko nene twakuze turi muri yamwe muvuga ati twubahe abo dusumba sivyo tubaho tungana na cyane abaturuta jaho nawe usanzwe kuramutsa umuntu mutoyi urunama guke urukira umwana ho uzonga ukagenda ugakora ku birenge kubera iki uri hasi y'uburongozi donc aragusumba akumenyeye vyinshi kubaha fafanda kubaza aho nyene mu Burundi dufise abakozi b'Imana benshi ariko uwo tumaze kubona yigaragaza nimbaye haga tuvuge ko abandi batinya kimeze gute oya sinavuga ko abandi batinya burya ibintu by'Imana akajagari birimo
Liam ntakajagari birimwo kandi iyo uri umukozi w'Imana ugenda gukora ibintu Imana itagutumye so turaronka inkoni sur place canke bigafatigiye mugabo ukabona ingaruka niyo mpamvu rero atari ko baragira ico babivuze ko kumbura Imana ntacira ababwira kuko uri umukozi w'Imana hari ibintu ubwira ugira ico bivuze ko bisaba uruhusha ariko kontrerema no mu Rwanda tubona benshi baguma bahaguruka none rega bajya barihamagaye benshi barihamagaye warahamagawe n'Imana nuko wihamagaye cyo kimwe uri kurakora ibintu kubw'inzara kubw'amacanja sico kimwe nuhuruduka nubuka ariyo mpamvu rero none ndakubaza ku kiringo cari kihaciye aje kubivuga ko ryari Liam reka tugende bukebuke ku kiringo cari kihaciye mbayahaga kweri kabishu no musi ubaza ko ari kuburofa yarengewe oya yareretswe oya yari bisengeye ashobora yareretswe ashobora kubisengera umuhereye uruhusha cyangwa ikaba ari umuhereye message urazi yuko nuko ntacyatse kuja muri birebire ariko nk'umwe mu banyempano ndazi ko ari Imana ishobora kunakwereka ikintu cyangwa kubwira ikintu kugira gusika ikumenyesha apana kwereka gutumye ngo bivuge kuko Imana ikorana n'abanyebanga kandi igakorera ku rutonde igakora ibintu hageze rero kurahuruduka ikindi koya none ndakubaze ivyo kurya turabiteka kugira ngo tubike none kubera iki ubiriye bipfuvye nose bakubona nk'umunyaburo ariko kandi bishobora no kugutera ingorane mu nda sivyo bivuga iki n'ibintu imbere yo kubivuga canke imbere yo kubikora hari umwanya wuko ubiprepara n'igihe cyo kugira ico kubishikiriza ariyo mpamvu rero kuba we yaravuze cyari ico gihe ciza cyo kubikora bivuga bari rero kuba bariko baragira iki namambwa none bahamagawe n'Imana yahe itabereka amabwa abera hariya mu Rwanda hoho bemera ubutinganyi sivyo abakobwa bakaza bakigaragaza ngo twe ngo dufise ibi nibi ngo tugize kuno bakavuga amahera baca akavuga ibintu nyine kabona ko ahubwo ngira ni Sodomu na Gomora ya kabiri giye ku ha muco umva yuko baca baza ngaha mu Burundi twege n'indongozi zavyanse waho nubona ko ari hagahazi kabisa papa rero akajambo ka nyuma shaka ubwire abanyarwanda bafashwe nuvuga gute ari abanyarwanda ufite abanyarwanda nuvuga ko bafashwe nk'akamash barafashwe bari muri situation yaho udashobora no gutwenga muri ibi nibinyagaza donc urumva bafungiwe amaboko imugongo tubabwire bihangane ca ego nta mvura idahita ariko bagume bari focus bagume basenga kuko buraca bugacana yandi haraka video nabonye kavuga ati mu Rwanda mwibihe turimwo hari ubwoko bumwe butava umeze nk'ibivumwe indira gato tukiri ngaho nyene indirimbo bigeze guhora bo muri Theogene sinzi ko ari ingoma yawe niyogere je barayimuhoye uratohoza amakuru uzowe umva neza bivuga iki ubutwari bw'abana b'Abaritrere ni umuntu yakoze ibidasanzwe muri Afrika yose ariko ubari he yagize amabwa Afrika azazi na he ubari ku isi arazi Aritrere ari he bivuga iki byose bigira iki bigira iherezo kiretse iki Imana yo nyene kandi byo tuzonabibazwa wemeye Imana utemera Imana hariho la fin y'ibintu byose kabisa c'est ça nabo rero bagumane bafite espoir bagume basenga niba atari bo bazobikora abana nabo bazobikora kabisa abandi banyarwanda bafise umutima wo kuvuga ati gukundana kudahora uko wundi yaremwe ko yavutse donc atamahitamo yabigizemwo bazogira gute bazohabuza igihugu ubundi abanyarwanda barekuye kubaho nk'abanyarwanda atavye ubwoko nk'uko twibaniye mu Burundi siko biri ntabwo babuhari mugabo baka bibuhora umuntu ukabimwubahira hama ukagira gute kujya wewe wifuza ko wobaho neza unezero gize gute nawe ukamureka opportunity akigeragereza kabisa ntumukandamize mushaka kumufata nk'imbwa donc ajye wewe ubuvungavunguka bw'inuze papa nibaza ko ugerageze kuvuga neza reka tugushimira cyane
murakoze jendi ngameze fresh kabisa. Reka dushimira abantu bose ko dukurikirana. Murabona ko tutakoze umwanya munini bivanye nuko amazigi hagwaye twase energy ntizi nibaza ko tuzokora ikindi gihe umeze neza dukora umwanya muremure cyane. Yeah, thank you guys. Mugwe mu watchinga link Allen Aru. Nanje mutanyibagira yeye Evergreen ciao.